Mu buryo buke bw'iwawe gufungura neza birashoboka. Urashobora gutegura isosi y'umukeke yuzuye vitamine ngira murabibona kandi ugafungura neza ukaryoherwa, biroroshe cyane nabo wabifunguriye bararyoherwa ntibakwibagira. Hanyuma ugaca ukora subscribe kuri YouTube channel yawe Dusorening TV, ukaza urakurikirana ibintu byo guteka bitazimvye kandi biryoshe, ugafungura neza utazimbye. Hello friend and family, ndabagumbiriye mwese kandi ndabahaye ikaze kuri Dusorening TV. Muraho murakomeye, mumeze neza? Jewe ndashima Imana. Ndahaye kaze cyane umuntu ari mu gikoni. Aho uri mu gikoni mu bikoni bitandukanye. Umuntu ari mu gikoni kimwe kigezweho cyo mu nzu, uwundi ari mu gikoni nk'iki ciwanje, uwundi ari mu gikoni ca ruguru. Umuntu wese ahari mu gikoni, mu bikoni bitandukanye, mu gikoni rimwe cyose urashoboye kwicara ugatora ibikoresho byo mu gikoni, utora igikoresho ufise, hanyuma ugategura umukeke nk'uyu wo muri Tanganyika. Udashobora gufungura mu kabare, udashobora gufungura muri resitora iyo ariyo yose, kiretse wicaye muhira ukavuga ati ngomba ntegura umukeke, ugatora ibikoresho ufise hanyuma ukawutegura ukaryoherwa, nabo wawufunguriye bakaryoherwa. Karibu tuwutegure, ntihagire umuntu asimbisha video, yirabe yitangurire ku ntango uyishikane aho iherera, niho uzoba ubonye ukungene wotegura uyu mukeke, kandi ni naho uzoba ugize ikintu uterera umuryango wa Dusorening TV. Ndazi ko mudukunda kandi Imana ibahezagire ku rukundo mubandanya kutwereka, kuko turabona ko ibiharuro biriko biraduga muri iyi minsi, aba subscribe bariyongera. Mubandanye mukora subscribe. Iyo subscribe ndababwiye canke sabone ni ku muntu mushasha atarayikora. Ku muntu mushasha atarayikora niwe ayifyondako ahantu handitse subscribe, akahafyonda no kuri notification, kuri ako kantu kariko karazunguruka ngira murakabona aha munsi, niho ufyonda kugira ngo video yose dushira kuri Dusorening TV izira gushikira ku mwanya. Hanyuma uhejeje kugira subscribe ukaba ukunze isosi, ucugira like, hanyuma ugire na partage ku bagenzi canke share, abagenzi nabo nyene baze barabe kugira utegura iyi sosi y'umukeke, isosi iryoshe cyane y'akanovera udashobora kuronka ahandi kiretse ngaha, kandi ukayitegurira muhira uraryoherwa cyane rwose, iraryoshe
ngira n'amaso arabaha. Kandi ibirungo dukoresha ni vya bindi nyene, nta gukomplika ubuzima, ni ibirungo simple vyoroshe, hanyuma ugafungura neza kandi utazimbwe. Aha turatanguye gutegura neza umukeke. Nuko nababwiye tugomba duteka isosi y'umukeke. Nakuyeko amagaragamba, nakuyemwo ivyo munda ndawukatagura kugira ngo murabona wari umukeke munini ya gose, cyo gituma wavuyemo ivyo bipande. Nukuvuga ngomba rero ncopore ntihagire umuntu agarukiriza video ngaho ko niho nkitangura. Tugomba dutangure tubereke ukungene dutegura iyi sosi. Nkuko mubizi kuri Dusolening TV ibirungo vyacu ni ibintu bisanzwe. Ico ni igitunguru cahuje na poivro. Uyu munsi dukoresha ivyo birungo hamwe na tungurusumu na seleri. Kurikirane video ni tomate ndazishiramwo, hanyuma murabe ukungene dutegura iyi sosi y'akanovera. Uyifunguye uzoshimira, uzombwira ati warakoze kunyigisha gutegura umukeke neza. Mwabonye ko mpejeje gushiramwo tomate, iyi nayo ndiko ndashiramwo ni sauce tomate. Uyu ni umunyu, ushiramwo umunyu ukwiye kubera ko nta wundi usubira gushiramwo. Hanyuma nshiramwo n'udusereri na tungurusumu. Nturindira ngo vya birungo bishe, za tomate na sauce tomate n'ibindi, oya, ahubwo uca ushiramwo hanyuma ugafundikira bigahira rimwe.
iyi ni indimu ndiko ndashiramwo, mugabo wewe umunsi uzoba uriko urateka uze uyishiremwo ava, uze uyishiremwo mbere kugira ngo akamoto k'ishombo kavemwo. Mu vy'ukuri isosi yamaze gusha, murabona ko si ibintu bigoye cane, umuntu wese arashoboye kubikora. Aha rero ngomba narure, karibu muze dufungure uyu mukeke abantu batawuheruka, ngira ngo murawubona umukeke wo muri Tanganyika, aba diaspora murawubona, nuko unye tuwuteka ukaryoherwa, hamwe woza mu Burundi ugasubira inyuma udafunguye uyu mukeke, ntuzuvuge ko atavyo nakweretse. Nguku ukungene wawutegura ukawurya nyene ukawumva, apana ndakubwiza ukuri uyu mukeke uraryoshe cane gose, murawubona ku maso biraboneka ko ari umukeke uryoshe, uramota neza, ngira ngo murabibona. Ukuri muze mutegure nk'uku unye umukeke, hanyuma muzoryoherwe. None ubona ukeneye ibintu bingana gute kugira utegure umukeke nk'uku unye? Si ibintu vyoroshe, ibirungo nakoresheje si vya bindi nyene mubona, ukaba ufunguye ibintu vy'akanovera kandi birimo vitamine. Murabona ko uyu mukeke uwufungura ukuri, nta bintu vyinshi wongeramwo, nta mavuta menshi, oya, ni ibintu vyoroshe. Ugaca urondera akarobe ngaho hafi, ngira ngo murakabona, hanyuma mana ugafungura neza ukaryoherwa, n'abashitsi wobifungurira ntiyokwibagira umushitsi wobifungurira vrema. Murabona bwa urashushe cane, urashushe uranturira. Ndashimiye umuntu wese yaravye video akayishikana ngaha. Imana iguhezagire cane, uri umuntu mwiza, uri umuntu w'akamaro, kandi turacari kumwe kuri Dusolening TV. Video nyinshi zo guteka ziri inyuma, izindi z'utundi tuntu, hariho utundi tuntu ngomba ndabereke mu minsi iri imbere, ndazi ko mutazotugaya. Yego muzoryoherwa, kandi ndabashimiye mubandanye mukora subscribe, mubandanye mukora like, share na comment, mumbwire muri commentaire uyu mukeke muwubona gute. Kuri Dusolening TV turabakunda cyane gose, nico gituma tubandanya tubereka ibintu bishasha ukungene twotegura imfungurwa. Bye bye, tuzosubira mu zindi video, mubandanye kuryoherwa n'uyu mukeke w'akanovera.